Mwiriwe neza bakundwa bene data n'inshuti zanje muri ngaha. Kuri jewe n'umugisha ukomeye kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya wo kuyaga, tuyage ku ijambo ry'Imana, tuyage no ku mugambi wayo uhwanye n'iki gihe cy'iherezo. Nicyo gituma ngomba gusoma mu gitabo cy'Itanguriro mu kigabane cya 24 guhera ku murongo wa 56 tukabandanya kugeza ku wa 67. N'igihe Eliyezeri umubwiriza wa Aburahamu yashika kwa Harani, naho hari mu kibanza cabamwo abana ba mwene wabo na Aburahamu Harani. Nuko aho habaho uwitwa Betuweli, mwishwa wa Aburahamu, akaba yari umuhungu wa mwene wabo na Aburahamu Harani, kandi uwo yari afise umukobwa yitwa Rebeka, ari we yabaye uwashimwe, uwacaguwe n'Imana kugira ngo abe umugore wa Isaka. Kandi marayika w'Uhoraho yararongoye Eliyezeri umubwiriza wa Aburahamu kugira ngo ashike mu rugo imuhira kwa Betuweli. Nuko ngaho ahasange uwari kuzoba umugore wa Isaka. Nuko amaze kumubona, le habla él a ella, akabwira uwo mwigeme ivya Isaka. Y luego se le pregunta a ella, hanyuma yaramubajije amubaza nimba uwo mwigeme yiteguye, baramubajije nimba yiteguye kujana na Eliyezeri bakajana kwa Isaka kugira ngo abe umugore wiwe. Nimurabe ivyabaye ingene vyagenze ngaha. Uwo mwigeme yari yamaze kwemera yuko agenda, kuko bari bamuretse kugira ngo yifatire wenyene ingingo. Nuko uwo mwigeme amaze kuvuga yuko agenda, yemeye kugenda, umubwiriza wa Aburahamu Eliyezeri yaciye yifuza kuva mu rugo kwa Harani akagenda agasubira imuhira kwa Aburahamu ajanye inkuru nshasha, inkuru nziza yuko yaronse umugeni, umugeni wa Isaka, umuhungu wa Aburahamu. Nuko rero ngaha reka turabe duhereye ku murongo wa 50 kabandanya. Haravuga hati, Labani na Betuweli baca baramwishura. Labani ni musaza wa Rebeka, Betuweli nawe ni se wa Rebeka na Labani. Reka turabe. Respondieron y dijeron, Labani na Betuweli baca baramwishura bati, ibyo bivuye kuhoraho, nta kindi twoshobora kukubarira icyo ari cyo cyose. Raba Rebeka nguyo,
numujane wigire abe umugore w'umwana wa shobuja nk'uko uhoraho abigize. Nuko uwo muntu wa Aburahamu yumvise ayo majambo akubita inkoro hasi imbere y'uhoraho. Uwo muntu asokorora utugenegene tw'ifeza n'utw'izahabu n'impuzu abiha Rebeka, kandi ahana musaza we na nyina ibintu by'igiciro. Baraheza bararya baranywa, bo nabo bazananye barara ngaho buraca. Bavyuka mu gatondo, aravuga ati nimunsezere nsubire kwa databuja. Musaza wa Rebeka na nyina baramwishura bati hinge uyu mwigeme tumarane iyindi minsi nk'icumi canke isaga muheze mubone kugenda. Arabishura ati ntacyo muntebereza, kuko Uhoraho yahaye urugendo rwanje umugisha, nimunsezere nsubire kwa databuja. Baramwishura bati hinge duhamagare uwo mwigeme twumve irimuva mu kanwa. Bahamagara Rebeka baramubaza baturemera kujyana n'uyu mugabo? Arabishura ati ndemeye. Basezera Rebeka mushiki wabo, bamurungikana n'umurezi wiwe, basezerana wa muntu wa Aburahamu n'abantu biwe. Bahezagira Rebeka baramubwira bate we mushiki wacu uzuvyare usasagare ugire ibihumbi n'ibihumbi, kandi uruvyaro rwawe ruze gwegukire amarembo y'abansi barwo. Nuko Rebeka arikora, bo n'incoreke ziwe bagendera kuri za ngamiya bajana n'uwo mugabo. Uko niko uwo muntu yajanye Rebeka aragenda. Kandi Isaka yari yaravuye ku iriba ry'Irahayiroyi, yaba mu gihugu cy'Inegebu. Bukeye Isaka arasohoka aja mu gahinga kwiherera. Hari ku mugoroba yunamura amaso agize atya abona ingamiya zije. Maze Rebeka yunamura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya, abaza wa muntu ati uriya muntu ninde agiye guhura natwe aza mu gahinga? Uwo muntu aramwishura ati ni databuja. Rebeka aca yabira umwitwikiro wiwe yitwikira mu maso. Uwo muntu yiganira Isaka ibyo yakoze byose. Isaka ajyana Rebeka mu ihema risiganye na wiwe Sara, aramurongora aba umugore wiwe, aramukunda. Isaka ivyo bimwirura umubabaro wa nyina. Imana yoha umugisha ubugingo bwacu ibikishije mu ijambo ryayo, kandi ikatwemerera kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Iki gisomwa ni ingirakamaro cyane, ni ingirakamaro cyane ku ishengero rya Yesu Kristo, kuko aha Aburahamu yashushanije Imana, Isaka nawe yashushanije Kristo, Rebeka nawe ashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi muri kino gihe cy'iherezo iki kintu gihambaye cyabonetse cyabereye hariya cyo guhura kwa Rebeka ahuye na Isaka, kizoba kiriko kirisubiramwo, kiriko kirongera kuba hagati ya Kristo n'ishengero ryiwe. Nuko rero ivyo bizoshitsa iki cyanditswe cyo mu isezerano risha mu Bikorinto ba mbere ikigabane cya 13 guhera ku murongo w'8 kugeza ku w'13, aho Paulo avuga ati urukundo ntaho rushira, ukuvugishwa n'Imana kuzokugwaho, ukuvuga izindi ndimi kuzogira iherezo, ubwenge buzokugwaho, kuko tuzi agace kandi tuvugishwa n'Imana gace, ariko aho igihinguye kizoshikira iby'agace bizokugwaho. Nkiri umwana mutoya navuga rwana, niyumvira rwana, nibwira rwana, maze gukura mva mu vy'ubwana.
Ahora vemos por espejo. kuko ubu turabira mu kirore, Ahora vemos por kuko ubu espejo. turabira mu kirore oscuramente, o sea, en lugar iby'ijiji, oscuro. ni ukuvuga mu bibanza by'ahantu hatabona neza. Ariko icyo gihe tuzoraba nk'abarabana imbona nkubone. Ubu nzi agace, ariko icyo gihe nzomenya rwose nk'uko namenywe Y ahora rwose. permanece la fe, None la rero esperanza y el amor. hagumyeho ukwizera n'ibyizigiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikibiruta n'urukundo. Aquí nos habla San Pablo Ngaha de Pawulo un mutagatifu aratubwira ku gihe, tiempo en el cual veremos aratubwira cara igihe aho tuzoraba durante la tuzobona fiesta imbona nacional de nkubone la Iglesia mu bihindwi canke intambukondwi z'ishengero ry'abanyamahanga. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryagumye riba ririko rirabona nk'iriraba mu kirore mu vyijiji, ariko isezerano ry'uko tuzobona imbona nkubone kandi tuzomenya nk'uko natwe twamenywe rwose. Reka turabe iki integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo yavuze ku bijanye n'ubu buvugishwa de San Pablo aquí. bwatanzwe na Pawulo mutagatifu ngaha. Dice el reverendo Revera William Branham mu butumwa bw'ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga ku rupapuro rw'amajana 377 no ku rupapuro rw'amajana 377 aravuga muri ubu buryo bukurikira. Yariko aravuga ibiri muri Petero wa mbere, aratubwira ati reka tubirabe. Aravuga ati uwo muramukunda naho mutigeze kumubona, kandi n'ubu naho mutaramubona muramwizera, bibatera kunezerwa akanyamuneza k'ubwiza katovugwa. Nk'uko igihe umubwiriza wa Aburahamu yariko ariganira Rebeka yamaze gushika imuhira iwabo, imuhira kwa se, yariko aramubwira ibijyanye n'umuhungu wa Aburahamu, amubwira ivya Isaka, kandi we uwo mwigeme yiyumvisemwo urukundo, kandi yumvise yifuje kumubona no kumumenya. Kandi icyo nicyo gituma igihe bamubaza bati mbega urajyana n'uyu mugabo, we yavuze ati egome. Nuko ubonaho ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu ntambuko ujya mu yindi. Nimwitegereze ingene Rebeka yagumye ariko arumviririza mu bihe bitandukanye, yumviriza inkuru y'akahise k'umuhungu wa Aburahamu, inkuru y'akahise k'uruvyaro rwa Aburahamu aribwo Kristo. Kandi Rebeka yiyumvisemo urukundo akunze Kristo, kandi yarifuje yuko umunsi umwe azomubona agaragaye. Kandi reka turabe ivyo integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo atubwirira ngaha, kuko uyu niwe yaje mu ntambuko y'indwi canke igihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga, ariko arategurira inzira umwami. Yaje ariko aratangaza yuko inyuma yiwe haza Isaka, inyuma yiwe yaje atangaza yuko haza umwana w'isezerano, inyuma yiwe haza uwo we yariko arategurira inzira. Nuko rero avuga ati natwe nyene tunezeranwa nabo, ntituramubona ariko twaramwiyumvisemo. Twebwe ubu turazi Imana kugeza aho tugarukiriza kuyumva, kuyitahura, ariko umunsi umwe tuzobona nimbona nkubone. Ivyo ni ivyo mu iki gihe. We araje ku iherezo ry'iki gihe, no kuvuga ku iherezo ry'igihe kigira indwi. Ivyakozwe mu buryo bw'igice bizogigwa igikorwa gitunganye, igikorwa gikwiye kinonosowe. Twagumye turabira mu kirore iby'ijiji, ariko vuba cyane tuzoraba nk'abarabana imbona nkubone. Twagumye tuva mu bwiza tujya mu bundi, ariko vuba cyane tuzoba dushitse rimwe na rimwe mu bwiza burundu, kandi tuzokayanganira mu bwiza bwiwe. Tuzosa nawe mu buryo bw'igitangaza tumeze nkawe, Yesu umucunguzi wacu Mana.
nuko rero murabona igihe tuzoboneramo imbona nkubone ni muri iki gihe cy'iherezo ari cyo gihe aho tuzosa nawe tuzohindurwa kandi tuzosa na Yesu Kristo. Aravuga ati twagumye turiko turagenda tuva mu bwiza tujya mu bundi. Reka turabe ingene abivuga ati twagumye turiko turagenda tuva mu bwiza tujya mu bindi biciye muri buri kimwe cyo mu bihe by'ishengero mu gihe ujya mu kindi aho Imana yagaragarije mu buryo bw'igice ubwiza bwayo, mu buryo bw'umwanya mutoya ubwiza bwayo. Ariko aravuga ati ariko vuba cyane bizogenda gute? Tuzoba twinjiye muri bwa bwiza nyene. Aho ntituzoba tukiriko turava mu bwiza tujya mu bundi, ahubwo vuba cyane tuzoba dushyitse rimwe na rimwe mu bwiza nyezina, kandi mu bwiza bwiwe niho tuzokayanganira, tuzosa nawe. Ni hehe hari ubwiza bw'Imana mu ngoro? Igihe Imana yinjira, turabona ko yinjiye mu ngoro igashikira mu kibanza cy'ahera cyane. Nuko aho niho yaciye iguma ku mutemere wo guhongererako, kandi aho niho ubwiza bw'Imana bwaciye buba. Nicyo gituma mu gitabo cyo kuvayo Imana itubwira, cyangwa Imana ikabwira umuvugishwa n'Imana Mose mu kigabane cya 25 umurongo wa 21 mukabandanya. Haravuga hati uheze urumye uwo mutemere wo guhongera ko kuri ya sandugu uyishizemwo vya bishinga intahe nzoguha. Aho niho nzohora mbonanira nawe nkakubarira ibyo ngushikirije byose by'ibyagezwe ngeze Abisirayeli ndi hejuru y'uwo mutemere wo guhongerako hagati y'abo bakerubi bo ku isanduku y'ibishinga intahe. Nuko rero murabona guhera igihe hashigwaho ihema canke ingoro yubatswe na Mose akayegurira Imana yashize mu kibanza cy'ahera cyane, niho Imana yagiye. Aho niho Imana yavugishiriza umuvugishwa n'Imana Mose ibintu byose, ikamubwira ibintu byose ibyo yifuza ko Mose yomenyesha ihanga ry'Abaheburayo. Kandi no mu kigabane cya 16 turabona yuko Imana yongera ikavugisha umuvugishwa n'Imana Mose. Mu kigabane cya 16 mu Balewi, aho niho Imana ivugishiriza umuvugishwa n'Imana Mose, kandi reka turabe icyo imubwira. Ikigabane cya 16 mu Balewi haravuga hati Uhoraho abarira Mose hanyuma yo gupfa kwa ba bana ba Aroni bombi hamwe bigira hafi imbere y'Uhoraho bakagwaho. Uhoraho abarira Mose ati barira Aroni mukugwawe yoye kwama yinjira igihe yigombeye cyose ngo aje ahera hirya ya cya gihuzu gikinze imbere ya wa mutemere wo guhongera ko urumitse kuri ya sanduku hejuru, kugira ngo ntapfe, kuko nzoserukira kuri uwo mutemere wo guhongera ko ndi muri cya gicu. Nuko rero Imana yari iri hehe? Yari mu kibanza cyahera cyane mu nkingi y'umuriro ku mutemere wo guhongerera ko. Umutemere wo guhongerera ko wari ku isanduku y'isezerano, wari nk'umutemere w'isanduku y'isezerano. Nuko rero aho
de Dios. niho haba ubwiza Y bw'Imana. para el día postrero, Kandi ku munsi w'iherezo naho vean ustedes el ángel de Jehová murabona del pacto, marayika w'uhoraho, marayika es w'isezerano, Jesucristo en el ari we Espíritu Yesu Santo, Kristo ari muri mpwemu el yera, cual se hizo carne 2000 ari we años yigize atrás umuntu y mu fue myaka conocido por el ibihumbi nombre bibiri de iheze Jesús, akamenyekana ku y izina murió rya en la cruz Yesu, del Calvario, kandi uwo ese yarapfiriye cuerpo ku de musaraba i carne, Karuvariyo, uwo mubiri para wiwe nuestra ufadika redención. warapfiriye ku musaraba kugira ngo tubone ugucungurwa Este kwacu. del pacto que estaba dentro de Nuko aquel ubu naho verde uwo carne, marayika w'isezerano yari muri ha cya estado gitwikirizo cy'umubiri, manifestándose de edad en yagumye edad, ariko por arigaragariza mu gihe ujya mu kindi. Nuko rero ubwiza bw'Imana bwagumye buriko buraca mu ishengero ryayo mu gihe ujya mu kindi, ariko ubwo bwiza bw'Imana ntibwagumye muri na kimwe muri ivyo bihe by'ishengero ry'abanyamahanga, ahubwo ubwo bwiza bwahamara igitigiri cy'imyaka kanaka muri buri gihe, nuko mu nyuma bukimukira mu kindi gihe. Bwagumye buva mu gihe bujya mu kindi kugira ngo bushike mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Bwagumye buriko burava mu gihe ujya mu kindi buva no mu kibanza bujya mu kindi, buva mu gihugu bujya mu kindi, kugeza aho ubwo bwiza bushika mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, bugashika no mu kibanza icyo igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka cyari kuzoba kiriko kirashikirizwamwo. Kandi iki ni igihe cy'urukundo rw'Imana, ni igihe aho abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, aho ishengero rya Yesu Kristo, aho Rebeka wo mu buryo bw'impwemu ariryo shengero mugeni rya Yesu Kristo, niho rizobona imbonankubone nk'uko Rebeka nawe yabonye imbonankubone uwo Eliyezeri yari yamubwiye. Nuko rero ubu naho reka turabe icyo ari cyo ukubona imbonankubone. Mu Itanguriro ikigabane cya 32 ku murongo wa 24 ukabandanya, turahafise inkuru y'ivyabaye mu guhura kwa Yakobo ahuye na marayika w'uhoraho ari we baniganye. Kandi Yakobo yarahejeje aranesha. Haravuga hati, maze Yakobo asigarayo wenyene, haza umugabo baranigana bashitsa mu mutwenzi. Ni ukuvuga n'umuntu, umugabo, ariko n'umugabo ni umuntu wo mu bundi buringanire. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye, ni ukuvuga abonye ko adashoboye Yakobo, akora ku mutsi wo ku nyonga y'itako ryiwe. Umutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo urahinyagara bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati, ndekura kuko umutwenzi utambitse. Yakobo aramwishura ati, sinkure ko urutampezagiye. Nawe uwo mugabo aramubaza ati, witwa nde? Yakobo ati, ndi Yakobo. Uwo mugabo aramubarira ati, ntukitwa Yakobo ukundi, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze nyibarira. Uwo mugabo aramubaza ati, umbariza iki izina ryanje? Amuhezagirira aho hantu. Yakobo yita aho hantu Peniyeli, ati, mbonye Imana imbonankubone, none he ndacyariho. Yakobo ahavuga yuko yari abonye Imana imbonankubone, kandi nta nkeka ivyanditswe byo. Reka turabe icyo bitubwira. Muri Yohana Mutagatifu ikigabane cya mbere umurongo w'18 ivyanditswe biravuga biti, nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe. Umwana w'ikinege aba mu gikiriza cya se niwe yayimenyekanishije. Kandi ni gute vyoshoboka yuko aba bantu bovuga yuko babonye Imana imbonankubone? Kandi Bibiliya ikongera ikavuga ko atanumwe yigeze kubona Imana. Reka turabe ibindi vyabaye mu gitabo cy'abacamanza. Mu gitabo cy'abacamanza ikigabane cya 13
Vamos a leer lo que ahí. reka dusome ibiri ibyo hatubwira ngaho. Este fue Manoa. Uyu yari Manowa n'umugore wiwe, abo n'abavyeyi ba Samusoni. N'igihe marayika w'Uhoraho yabiyereka, ariko arabaha inkuru ko bazovyara umwana. Uwo mumarayika yiyeretse umugore wa Manowa, amubwira yuko azovyara umwana. Araheza we abibwira umugabo wiwe. Umugabo wiwe Manowa nawe araheza arasenga Imana kugira ngo Imana irungike uwo mumarayika, yongere irungike uwo mugabo. We ntiyarazi ko ari marayika w'Uhoraho, we ntiyarazi ko ari Uhoraho wenyene ubwiwe, yari mu mubiri we wa Teofaniya. Yarasenze Imana kugira ngo uwo mumarayika Imana yongere imurungike, uwo mumarayika yongera aboneke bundi bushasha, yiyereke umugore wa Manowa. Kandi igihe yaboneka, ubwo nyene we yaciye ajya kuraba Manowa, arabimumenyesha. Manowa nawe araza aho uwo mumarayika yarari mu murima, araheza avugana nawe. Kandi haravuga hati, reka tubirabe duhereye ku isengesho. Haravuga hati, maze Manowa yinginga Uhoraho ati, bwirukiro, ndakwinginze wa muntu wawe wadutuma ko niyongere agaruke kuri twebwe, atubarire uko tuzogenza uwo mwana azovuka. Nuko Imana yemerera Manowa, maze uwo mumarayika w'Imana asubira kugaruka aho wa mugore ari, amusanga aho yari yicaye mu murima, ariko Manowa umugabo wiwe ntiyari kumwe nawe. Nuko uwo mugore acaranyaruka, arirukanga abibwira umugabo wiwe ati, wa muntu yaza bwa bundi yongeye kunyiyereka. Maze Manowa ava hasi akurikira umugore wiwe. Ashikiriye uwo muntu aramubaza ati, mbega ni wewe wavuganye n'uyu mugore? Nawe ati, ni jewe. Murabona, murabona ingene yiyita. We yaravuze ati, ndiho, ni jewe. Aha yiyita ndiho. Manowa aramubaza ati, ibyo wavuze nivyashika, uwo mwana tuzomurera dute? Azokora iki? Uwo mumarayika w'Uhoraho yishura Manowa ati, ibyo nabariye uyu mugore byose azavyirinde, ntazajye ku kintu na kimwe kivuye ku muzabibu, ntazanywe vino canke ikiboreza na kimwe, canke ngo ajye ikintu na kimwe gihumanya. Ibyo namubariye byose azavyitondere. Maze Manowa abarira uwo mumarayika w'Uhoraho ati, ndakwinginze banza uhagarare tukubagire agasuguru. Nukuvuga ni nka bya bindi nyene Aburahamu nawe yari yarakoze. Nuko ubu naho Manowa, kubera ko nawe nyene yari uruvyaro ukomoka muri Aburahamu, nawe yashaka kore nk'ivyo nyene. Nuko rero reka turabe ibyo uwo mumarayika yaciye amubwira. Uwo mumarayika w'Uhoraho aramwishura ati, naho umagaritse ntacyo ndi bujye ku byo kurya byawe, ariko namba ugomba kubaga ikimazi cyo kosa ugishikanire Uhoraho. Ariko Manowa ntiyari bwamenye ko ari umumarayika w'Uhoraho, ntiyari azi ko ari marayika w'Uhoraho. Maze Manowa abaza uwo mumarayika w'Uhoraho ati, witwa nde? Kugira ngo ibyo wavuze nivyashika tuze tugushemagize. Uwo mumarayika w'Uhoraho aramwishura atumbarize ki izina ryanje, ko ari izina ritangaje. Mu zindi nyandiko, mu bindi bitabo, mu zindi nsobanuro naho havuga hati ko izina ryanje ari kinyegezwa. Murabona, abantu benshi barifuje kumenya izina rya marayika w'Uhoraho, ariko Imana yavuze yuko izina ryayo ririhe? Imana yaravuze iti, kuko izina ryanje riri muri we. Ibyo biri mu gitabo cyo Kuvayo. Reka aho twacishe amaso gatoya, mu nyuma turabandanya dusoma iyi nkuru y'ibyabaye kuri Manowa mu kigabane cya 33
umurongo wa 20 ukabandanya 23 ukabandanya haravuga hati ngira ntume umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira abashikane aho nateguye muze mu mwubahe mu mwumvire ntimuze mu mugararize kuko atazobaharira ibicumuro vyanyu kuko izina ryanje riri muri we ariko nimwamwumvira by'ukuri mugakora ibyo nzovuga byose nanjye nzoba umwansi w'abansi banyu nzoba umugwanizi w'ababagwanya. Ngaha turabona yuko izina ry'Imana riri mu mumarayika wayo, mu mumarayika w'Uhoraho. Ni nk'uko izina ry'umumu wese wo muri mwebwe riri muri mwebwe, riri mu mubiri wo mwebwe mufise. Aho niho hashizwe iryo zina igihe abavyeyi banyu babandikisha, igihe baja kubandikisha mu biro vy'intwaro. Kandi ahariho hose wewe uja, izina ryawe murajana rigumana nawe. Kandi umuntu uwo ari we wese aguhamagara wewe, aguhamagara mw'izina bise ico gitwikirizo c'umubiri, ari wo mubiri wavyawe n'abavyeyi bawe bo kw'isi. Nuko rero izina naryo ry'Imana mbega riri hehe? Riri mu mubiri wa Teofaniya w'Imana. Izina rihoraho ry'Imana niryo marayika w'Uhoraho azwiko, niryo yitwa, niryo zina ryiwe. Nico gituma igihe Mose yabaza umumarayika w'Uhoraho akamubaza iti mbega witwa nde? Umumarayika yaramubwiye izina ryiwe iryo ari ryo, amuha indome zine z'indagi arizo ye he we he. Ni ukuvuga izo ndome zine z'indagi, ubwo nibwo buryo, uko niko rivugwa, niko rivugwa izina iry'Imana yahaye Mose. Ni ukuvuga yuko ubwo ari bwo buryo, uko niko ryasobanuwe mu nkomoko yaryo, inkomoko nziza yaryo. Nuko rero insiguro bahaye izo ndome zine z'indagi ari byo biboneka mu gitabo cyo Kuvayo ikigabane cya 3 ni guhera ku murongo wa 13 kugeza ku wa 14. Aho haravuga hati Mose abaza Imana ati ninashika ku Bisirayeli nkababarirana Imana ya basogokuruza yabantumye ko bakambaza bati yitwa nde, nzobishura iki? Imana yishura Mose iti nduwo ndiwe, kandi iti uku abe ari kuzobwira Abisirayeli uti ndiho yabantumye ko. Imana ngaha murabona aha muri iyi nsobanuro yatanzwe igatangwa ku izina iry'Imana yahaye Mose, cyangwa ku bijyanye n'icyo iryo zina risobanura, aha bahashize ndiho. Nicyo gituma Yesu nawe nyene mu nshuro zimwe zimwe yarakoresheje ndiho nk'akarorero igihe yavuga ati ni jewe mwungere mwiza. Kandi mu isezerano rya kera Zaburi ya 23 nayo iravuga iti Uhoraho niwe mwungere wanje, kuko Uhoraho wo mu isezerano rya kera ari we marayika w'isezerano. Ni Yesu wenyene ubwiwe wo mu isezerano risha, kuko uyo ni marayika nyene w'Uhoraho yari mu mubiri we wa Teofaniya
cuerpo de ari carne imbere mu mubiri w'inyama llamado ari wo Jesús. witwa Yesu. Es el mismo ángel de Jehová. Ni marayika nyene w'uhoraho ubwiwe wa mwungere nyene mwiza wo mu isezerano rya kera, ni nawe mwungere mwiza wo mu isezerano Y risha. ahora veamos Nuko aquí ubu naho la reka continuación turabe de este ibibandanya momento por el cual bivugwa pasó Manoa y su ku bijyanye esposa n'uyu mwanya uwo Manowa n'umugore frente al wiwe ángel bamaze de Jehová. bari imbere y'umumarayika w'uhoraho. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Nuko Jehová. Manowa yabira Y iyo el suguru ángel y'impene hizo milagro n'ishikanwa ante los ry'ifu ojos de Manoa y de su mujer. abishikanirira Porque uhoraho aconteció hejuru que ku gitandara cuando hacaba una llama igitangaza subía del Manowa n'umugore altar wiwe hacia el babirorera. cielo, el Umuriro ángel de wo ku Jehová gicaniro subió en la llama ukiriko del altar urarabagiza ante los uja ojos hejuru, wa mumarayika de Manoa w'uhoraho aduga y de muri su uwo mujer, muriro wo los ku cuales gicaniro. se Manowa n'umugore postraron wiwe en babirorera, tierra, baca y el barapfukama ángel de Jehová barunama. no volvió a Kuva aparecer a ubwo Manoa uwo mumarayika ni a su w'uhoraho mujer. ntiyongeye kwiyereka Entonces, Manowa cyangwa umugore conoció wiwe ukundi. Manoa Nuko que Manowa era amenya un ángel ko ari de umumarayika Jehová. w'uhoraho. Y Manoa dijo a su Maze mujer, Manowa abarira umugore "Ciertamente wiwe moriremos, ati nta kabuza porque turapfuye, Dios hemos kuko visto". tubonye Imana. Habían visto a Dios, Bari babonye Imana, pero lo habían visto como ariko bari bayibonye en su gute? cuerpo Bari bayibonye iri mu teofánico. mubiri wayo wa teofaniya. Y la mujer de Manoa, ¿qué le dijo? Kandi umugore wa Manowa mbega yaciye amubwira iki? Ariko umugore wiwe aramwishyura ati yaba uhoraho yagomba kutwica ntaba yatwakiririye ikimazi cyacu cyocejwe ubona ishikanwa ryacu ry'ifu, kandi ntaba yatweretse ibyo byose cyangwa ngo atubarire amajambo ameze nk'ayo. Ni ukuvuga yuko bari bagiye kuronka umwana. Mbega bari kubyara umwana gute iyo bari gupfa nk'uko Manowa yari arabyibaza? Nuko rero Manowa yari abonye Imana imbona nkubone ndetse n'umugore wiwe nawe, ariko Imana yari yihishije mu mubiri wayo wa teofaniya. Kandi ubwo nibwo buryo bumwe rudende umuntu ashobora kuboneramo Imana imbona nkubone ntapfe. Umuntu ayibona Imana yihishije mu mubiri kugira ngo gutyo umuntu ntace apfa, ahubwo aheze ace aronka imigisha y'Imana. Mose nawe nyene yarifuje kubona Imana. Kandi mbega murazi icyo Imana yabwiye Mose? Mu kigabane cya 34 na 33, reka dusome mu kigabane cya 33 mu Kuvayo umurongo wa 18 kugeza ku wa 23. Haravuga hati, Mose aramwishyura ati ndakwinginze nyereka ubwiza bwawe. Uhoraho aramwishyura ati kugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe, nivuge mu izina ko ndi Uhoraho ndi imbere yawe, kandi nzogirira ubuntu uwo nzobugirira, ngirire n'ikigongwe uwo nzokigirira. Kandi irongera iti ntiworaba mu nyonga hanje, kuko umuntu atondaba mu nyonga ngo abeho. Uhoraho arongera aravuga ati heraba hariho ahantu hafi yanje, nawe uzuhagarare ku gitandara, maze ubwiza bwanje bukiriko buraguca iruhande, nzogushyira muri icyo gitandara ahameze nk'igihoro, ukingirize urushi rwanje gushyitsa aho nzoba ndenganiye, mpeze nkureho urushi rwanje, urabe mu bitugu byanje, ariko mu nyonga hanje ntihashobora kuboneka. Nuko rero nimurabe ingene Imana yabwiye Mose iti ntiworaba mu nyonga hanje, kuko umuntu
atondaba mu nyonga ngo abeho. cómo estas personas Kandi ni gute none aba bantu bavuga yuko babonye Imana imbona nkubone, aún hablaron con bakavuga Dios, yuko con el ángel de banavuganye Jehová. n'Imana bakavugana na marayika Ese Dios w'Uhoraho? estaba dentro Ni kubera ko Imana yari imbere muri uwo mubiri wa Teofaniya, ari wo witwa marayika w'Uhoraho. Kandi vyongeye uwo mubiri mu isezerano risha witwa Jambo w'Imana. Jambo w'Imana niwe uwo mubiri wa Teofaniya. Iyo Teofaniya iyo Imana ibamwo, kandi iyo Teofaniya niyo Imana yigaragarizamo. Turabibona mu isezerano rya kera Imana iri kiragaragara imeze nk'umuntu, haba igihe yiyereka Aburahamu ndetse n'igihe yiyereka Mose, ikiyereka na Manowa, ikiyereka na Yakobo, ikiyereka aba bantu bose. Imana yariyeretse Aburahamu ije ari nka Melikisedeki igihe kimwe, yarigeze no kumwiyereka Imana iri nka Elohimu ku munsi w'imbere wo kurandurwa kwa Sodoma na Gomora. Nuko rero turashobora kubona yuko ari Imana yari yihishije mu mubiri wa Teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, iri mu mubiri wayo wo mu buringanire bwa gatandatu. Kandi Imana iri mu mubiri wayo wo mu buringanire bwa gatandatu, byarashobotse ko ibonwa n'aba bantu, kandi abo bantu ntibapfuye, kuko uburyo bwo kubonamwo Imana imbona nkubone umuntu ntapfe, umuntu ayibona yihishije mu mubiri wayo wa Teofaniya. Kandi mu nyuma igihe Imana yiha umubiri marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho Jambo, uwo Jambo yihaye umubiri abana natwe, ni ukuvuga yabaye hagati mu bwoko bw'Abaheburayo, hagati mu biremwa abantu. Twaramubonye yihishije mu mubiri w'umuntu muri Yesu w'i Nazareti, kandi abantu barashobora kuyibona. Kristo yaravuze ati, jewe na Data turi umwe. Kandi na Filipo Yesu Kristo yaramubwiye igihe kimwe, yaramubwiye ikintu ngirakamaro cyane. Igihe Yesu yari karavuga kuri se, Yesu yarigeze kuvuga ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri Data ntamujanye. Filipo aramubwira ati, mugenzi, twereke so, bizoba bikwiye. Ibyo biri mu kigabane cya 14 muri Yohana Mutagatifu. Nuko Yesu arabaza Filipo, ngibi ngaha. Yesu aramubaza ati, mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo nturakaruha umenyaga Filipo? Ubonye jewe aba abonye Data. None uvuga ute ngo twereke so? Ntiwizeye ko jewe ndi muri Data na Data ari muri jewe? Kandi amajambo mbabwira sayo nigeneye, ariko Data aba muri jewe, niwe akora ibikorwa vyiwe. Nimunyizere ko ndi muri Data na Data ari muri jewe. Bibuze mufe kwizera kubw'ibikorwa ubwavyo. Ngaha turashobora kubibona mu buryo busesuye, tukabona aho Data wo mu ijuru yarari. Yari imbere mu gitwikirizo cy'umubiri witwa Yesu. Yari Data wo mu ijuru, marayika w'isezerano. Niwe yari arakora bya bikorwa byose ibyo abantu babona, bakabona Yesu ariko arabikora. Kandi amajambo Yesu yavuga
el Padre, el ángel del pacto, data marayika w'isezerano en el corazón y la boca yayashyira mu mutima de Jesús. no mu kanwa ka Yesu. Por eso él dice siempre, Nicyo gituma yo no hablo nada de we mí buri mismo, gihe yavuze sino ati que lo que yo oigo nta al na kimwe Padre mvuga hablar, nigeneye, eso ibyo numvise es data lo avuze que yo nibyo nanje hablo. mvuga. Y también decía, Kandi yaranavuga las ati obras que yo hago ibikorwa no las nkora, hago de mí mismo, mu bikorwa sino nkora como yo nta veo na al kimwe nkora Padre nigeneye, hacer, icyo mbonye obrar data akoze así es nicyo como yo nanje hago. nkora. O sea que Ni ukuvuga ko eran las obras ni ukuvuga yuko del Padre byari Celestial, ibikorwa bya data wo mu ijuru, del ángel de Jehová, ibikorwa bya marayika w'uhoraho biriko biragaragara biciye de mu muntu Israel, wo muri Isirayeli nacido en Belén de Judea, por yavukiye i medio de la Virgen María, Betelehemu y'i Yudaya byawe n'inkumi Mariya, kandi yari yarerewe i un joven Nazareti, carpintero umusore w'umubaji llamado Jesús. yitwa Yesu. Era algo inconcebible Cyari para la mente ikintu humana kidatahuritse kidashobora kwemerwa n'abantu mu que bwenge ese bwabo joven carpintero ngo biyumvire yuko muri uwo musore w'umubaji hari marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho cumpliendo su venida ariko en aquel arashyitsa ukuza kwiwe muri icyo gihe. Y las personas que veían a Kandi Jesús abantu babona Yesu estaban viendo al ángel del pacto, bariko al ángel barabona de marayika Jehová, w'isezerano, entrado marayika w'uhoraho en carne yihishije humana. mu mubiri Por eso w'umuntu. lo veían Nicyo y gituma no morían. bamubona Ahora, ntibapfe. Todo era sencillo, Nuko rero byose byari ibintu biciye bugufi. Yari umuntu asanzwe yiyoroheje afise akazi gasanzwe k'ububaji, ariko muri we el creador, harimwo umuremyi w'amajuru n'isi, el cual había libertado al ari pueblo we yari hebreo yarabohoye por ubwoko medio bw'abaheburayo, del profeta ababohora biciye Moisés. mu muvugishwa n'Imana Mose. Y ahora estaba visitando al pueblo Nuko hebreo rero muri uwo en mwanya carne yariko humana, aragendera ubwoko bw'abaheburayo ari mu mubiri w'umuntu, nk'uko bihwanye n'isezerano ry'iwe. la venida Kandi del Mesías, uko kwari ukuza kwa la Mesiya, venida de un hombre kwari ungido ukuza k'umuntu con el Espíritu asizwe Santo, mpwemu yera, un hombre en el cual estaba umuntu el ángel del yari arimwo pacto marayika w'isezerano manifestado en carne agaragariye humana. mu mubiri w'umuntu. Y todo se veía tan Kandi sencillo, byose byaboneka para ser ari algo tan ibintu grande biciye bugufi, como estaba aho byobaye ibintu prometido. bikomeye cyane nk'uko byari Pero byarasezeranywe. Cuando Dios promete Ariko algo grande, iyo Imana isezeranye lo gushyitsa cumple ikintu en gikomeye, forma igishyitsa sencilla. mu buryo bwiyoroheje buciye Y bugufi. ahora hemos visto Nuko rero la forma turabonye de ver a Dios, ingene Cara a cara. umuntu abona Imana imbona nkubone, nuko ntapfe. verlo velado, Umuntu verlo en un abona cuerpo. Imana yihishije, akabona Los Imana que vieron el iri mu cuerpo de mubiri. la sexta dimensión, Abayibonye iri mu mubiri wo mu buringanire bwa gatandatu luego que lo ntibapfuye. vieron, los que lo vieron, Hanyuma n'abayibonye iri mu mubiri w'inyama witwa Yesu, nabo nyene abo nabo nyene ntibapfuye. en los profetas, Mu bavugishwa n'Imana, Imana naho nyene niho yari iri, igaragaye mu buryo de etapa bw'igice, en etapa, igaragaye mu ntambuko ujya mu yindi, en la porción correspondiente igaragariye mu gice cyaba gihwanye na buri gihe. Ariko muri Yesu Imana yari ihari mu mwuzuro wayo wose kugira ngo ikore igikorwa cy'ubucunguzi icyabereye ku musaraba i Karuvariyo. y de edad. Kandi mu gihe ujya mu kindi, Él ha estado manifestado Imana a yagumye través igaragara de cada uno de sus biciye ángeles muri mensajeros, umwe mu bamarayika ntumwa bayo, llevando a cabo la obra iriko irakora igikorwa gihwanye a cada edad. na buri gihe.
ha sido el ángel de Jehová, yari marayika w'uhoraho el mismo Jesucristo, ari we Yesu Kristo en su wenyine cuerpo ubwiwe teofánico, yaba ari mu mubiri wiwe wa teofaniya ariko arigaragaza ángel biciye mensajero muri buri mumarayika ntumwa edad. wo muri buri gihe. Y ha estado la iglesia kandi pasando de edad en edad, ishengero ryagumye ririko riraca mu gihe rijya mu kindi riva mu bwiza para rijya en mu el día bundi postrero kugira ngo ku munsi w'iherezo estar en la edad ribe riri mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka y ver gutyo a Dios riheze ribone Imana, ribone marayika w'uhoraho, ribone marayika w'isezerano ari we Yesu Kristo, en Espíritu Santo, rimubone ari muri mpwemu yera en su ángel agaragariye mensajero, mu mumarayika ntumwa wiwe y revelado por yihishije medio kandi de su ángel yihishuye mensajero, biciye mu mumarayika ntumwa y wiwe. verlo Nuko gutyo ishengero en su manifestación rimubonere ngaho mu kugaragara kwiwe, acá, rimubone imbona nkubone, siendo que esta es la edad, kubera ko iki ari igihe cy'urukundo la rwa iglesia Kimana. tendrá Ishengero una manifestación del amor divino, rizoba rifise ukugaragara k'urukundo rwa Kimana, kandi ishengero rizogaragariza urukundo en rwa la Kimana manifestación Kristo de Cristo, mu kugaragara kwa Kristo en la edad agaragariye mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, en donde lo estaremos viendo aho tuzoba turiko turamubona imbona nkubone, en carne humana, agaragariye mu mubiri en su w'umuntu, ángel mensajero, agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe. así como Kandi fue amor a primera nk'uko vista, rwabaye urukundo bakundanye bakimenyana bakibonana ubwa mbere, a Isaac, urukundo Rebeka yakunze Isaka, amor a primera vista, urukundo dukundanye tukibonana ubwa mbere ruzova ibyina mu bugingo bwacu. en la edad de la piedra Dukunde angular, Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka mu kugaragara kwiwe kwa y nyuma, de parte de Cristo para nosotros, kandi kuri Kristo también naho nyene saldrá amor naho nyene divino, hazova urukundo y rw'Imana, nos amará kandi con toda su alma, azodukundisha ubugingo bwiwe bwose, y nos llamará, kandi nos juntará, azoduhamagara nos atwegeranye, colocará en su casa en la edad de la azodushira piedra mu nzu angular, yiwe mu gihe cy'ibuye rikomeza y imfuruka, ahí nos bendecirá, kandi turi ngaho azoduha umugisha, y de ahí nos transformará, kandi aho niho y nos azoduhindurira, llevará a la casa de nuestro kandi Padre azotujana celestial, mu nzu ya data wacu a la wo mu cena ijuru, de las bodas mu birori del Cordero. by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ahora vean que en la edad de la piedra Nuko angular, rero murabona yuko igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ari cyo gihe cy'urukundo rwa Kimana, la iglesia de Jesucristo niho ishengero rya Yesu Kristo expresará en rizogaragariza toda su plenitud mu mwuzuro wose, ese amor niho rizogaragariza urwo que rukundo siente rwa por Kimana, Cristo, ari rwo rukundo ryiyumvamwo kuri Kristo, urukundo rikunda Kristo, kandi Kristo nawe azogaragaza urukundo rwiwe mu mwuzuro, arukunda ishengero ryiwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kugeza aho azoduhindura a la cena kandi akatujana de las mu birori bodas del Cordero. by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ahora es en esta edad Nuko rero muri iki gihe niho habera ukunga ubumwe kwa Kristo n'ishengero ryiwe, o sea, las bodas de ni Cristo, ukuvuga habera ubukwe bwa Kristo n'ishengero y ryiwe, luego nos llevará kandi mu a la nyuma recepción hanyuma de las naho bodas, que azotujana mu es mazimano la cena y'ubukwe, de las bodas ariho mu birori del Cordero. by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Hay algo muy importante Hariho ikintu ngirakamaro cyane dutegerezwa kumenya tugatahura, y es que el ser humano kandi icyo kintu ni uko ikiremwa muntu, cuerpo umuntu agizwe n'umubiri akagirwa y n'impwemu alma,
akanagirwa n'ubugingo. El cuerpo y el espíritu Umubiri hamwe n'imwemu n'imibiri ibiri, umwe n'uwo mu buringanire bwo ku isi, uwundi mubiri nawo n'uwo mu bundi buringanire. Kandi iyo mibiri yose uko ari ibiri ifise inyumviro zitanu, buri umwe umwe muri iyo mibiri. Izo nyumviro ni izi zikurikira: umubiri ufadika ufise, reka turabe, reka tubirabire ngaha, tuzirabire ngaha. Inyumviro z'umubiri ufadika hariho kubona, kumva, kumotegwa, gukorako, kumviriza n'ururimi ibisosa canke ibirura. Biciye muri izo nyumviro zitanu, izo nizo nyumviro dukoresha tukamenya ibintu byo ngaha ku isi bifadika. Umubiri w'imwemu nawo ufise inyumviro zitanu, ariko kwiyumvira, kwibuka, integera bwenge, kugaragaza urukundo no kubona ukuri canke kubona ibibereye. Kandi ubugingo nabwo ari bwo muntu, kuko umuntu n'ubugingo buzima. Aho mu bugingo niho haba ubuzima, mu bugingo. Kandi ubugingo bwo bufise inyumviro imwe rudende. Iyo nyumviro n'amahitamwo, uguhitamwo k'umuntu, kugira ngo umuntu yizere neza ijambo ry'Imana canke akoresha iyo nyumviro yizere nabi ijambo ry'Imana. Kandi ukwizera nabi ijambo ry'Imana nukuba uwutizera ku ijambo ry'Imana. No kuvuga yuko hakoreshejwe inyumviro y'ubugingo, umuntu mu bugingo bwiwe agaragaza ukwizera canke ukutizera ku ijambo ry'Imana. Nta kindi kintu yoshobora gukora, arizera canke akaba uwutizera. Kandi ivyo biva ibwina mu muntu, kure mu bugingo bwiwe. Kandi mu bugingo niho haba n'urukundo rwa kimana. Nico gituma igihe kimwe Yesu yabajije Petero ati, Petero, urankunda? Petero aramubwira ati, mugenzi, urazi ko ndagukunda. Hanyuma arongera aramubaza bundi bushasha ati, Petero, mbega urankunda? Petero aramubwira ati, mugenzi, urazi ko ndagukunda. Petero, reka tubirabe, ivyo biri muri Yohana Mutagatifu kigabane ca 21, guhera ku murongo wa 15 kabandanya. Aho haravuga hati, nuko barangije kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yohana, mbega urankunda kurusha aba? Nawe atego mugenzi, wewe urazi ko nkunogera. Aramubwira atahura imyagazi y'intama zanje. Yongera kumubaza ubugira kabiri ati, Simoni mwene Yohana, mbega urankunda? Nawe atego mugenzi, wewe urazi ko nkunogera. Yesu aramubwira ati, ragira intama zanje. Amubaza ubugira gatatu ati, Simoni mwene Yohana, mbega uranogera? Petero arababara
kuko de que le dijese por tercera vez, yamubajije ubugira gatatu ngo mbega uranogera. Aramwishyura ati mugenzi, weho urazi byose, urazi ko nkunogera. Yesu aramubwira ati ahura intama zanje. Izi nshuro zitatu Yesu aho yabaza Petero ati mbega urankunda, Petero nawe akamwishyura. Yesu ngaha yariko avugisha Petero amubaza akoresheje ijambo agape. Hariho amajambo abiri. Ijambo agape riganisha ku rukundo rwa kimana. Fileo naryo ni urukundo abantu bakundana rwo ku isi. Kandi igihe Yesu yabaza Petero ati Simoni mwene Yohana, mbega urankunda urukundo rwa kimana? Petero yamubwiye ati mugenzi, ategome mugenzi, we urazi ko ndagukunda urukundo rwo ku isi. Aho hari mu ntango. Ku nshuro igira kabiri Yesu aramubaza Petero ati Simoni Petero mwene Yohana, urankunda urukundo rwa kimana? Petero aramubwira ategome mugenzi, we urazi yuko ndagukunda urukundo nk'urw'abantu bakundana. Inshuro igira gatatu nayo Yesu yongera kumubaza bundi bushasha ati Simoni mwene Yohana, mbega urankunda urukundo rwa kimana? Petero ababaye aramubwira, yaciye ababara. Aramubwira ati mugenzi, wewe uzi byose, urazi yuko ndagukunda urukundo rwa kimana nkunogera. Ibyo nibyo yategerezwa kuvuga guhera ku ntango, kuko Imana ntiwoyikunda nk'uko ukunda umuntu, ariko Imana ikundishwa urukundo rwa kimana. Mukundishe uhoraho Imana yanyu ubugingo bwanyu bwose. Ubwo nibwo rukundo rwa mbere rutegerezwa kubaho bwa mbere, urukundo rwo mu bugingo, urukundo rwa kimana, ubwo dukundisha Imana. Nuko hanyuma umuntu arashobora kuyigaragariza n'urukundo rwo ku isi, akagaragaza n'urukundo mu byo akoresha umubiri wiwe, mu bikorwa ivyo umuntu akorera mu murimo w'Imana. Ukayikunda ukoresheje amaboko yawe n'ibyo byose wize. Ariko icyambere kiza ubwa mbere no gukundisha Imana ubugingo bwose, kandi uko ni ukuyikunda urukundo rwa kimana. Kandi urukundo rwa kimana ubwo nibwo ishengero rya Yesu Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Nibwo rukundo ishengero rikunda umwami Yesu Kristo muri kino gihe cy'iherezo, ni igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Nuko rero nimwitegereze, ishengero ry'umwami Yesu Kristo ni ingoro yo mu buryo bw'impwemu y'Imana. Turafise ikibanza cyo hanze ngaha. Iki cyabaye igihe cyo guhera kuri Adamu gushika kuri Yesu. Abantu bo muri ico gihe bose nabo mu kibanza cyo hanze, kandi kugeza n'ubu haracyariho ikibanza cyo hanze ku nkumi z'ibijuju no ku bandi bantu benshi. Kandi no kuri abo mu bihe byarenganye batarabo mu batoranijwe n'Imana, abatabaye bo mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo, nabo nyene bazobara abo mu kibanza cyo hanze.
tenemos las 7 etapas. nuko rero turafise intambuko ndwi cyangwa ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. En el templo que construyó Moisés, Ivyo bihe mu ngoro yubatswe na Mose no mu ngoro yubatswe na Salomo ni kibanza cyahera, kandi nico gituma ivyo bihe mu kibanza cyahera bifise igitereko kw'amatara kiri kwa matara ndwi yakijwe ku muriro, kandi igitereko kw'amatara ndwi n'amatara ndwi yakijwe ku muriro n'ishengero rya Yesu Kristo mu bihendwe by'ishengero hamwe n'intumwa ndwi, abamarayika ntumwa ndwi badometswe ku muriro bakijwe ku muriro wa mpwemu yera. Hanyuma naho tuja mu kibanza cyahera cyane arico ubugingo bw'ingoro, kuko ubugingo bw'ingoro ni kibanza Imana ibamwo, ni kibanza kirimo isanduku y'isezerano, kandi ni kibanza icy'Imana irimwo, iri muri Shekina, mu mucyo wa Shekina, ikaba iri ku mutemere wo guhongererako. Kandi ico nico gituma ikiremwa muntu, umuntu nawe nyene yaremwe n'Imana mu buryo bumwe nk'uko ingoro nayo imeze. Umuntu arafise ikibanza cyo hanze ari wo mubiri ufadika n'inyumviro zawo zitanu. Umuntu afise n'impwemu arico kibanza cyahera, kandi umuntu afise n'ubugingo arico kibanza cyahera cyane. Ico ni kibanza Imana ibamwo mu kiremwa muntu. Nico gituma ivyanditswe bivuga biti, mwana wanje mu mutima wawe, kandi biranavuga biti, irinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose, kuko ariho ubugingo bududubiriza. Ico nico gituma iyo umuntu yizeye akizeresha ubugingo bwiwe n'umutima wiwe, umuntu aronka ugucungugwa. Si ikintu kiba ku muntu kubw'ubwenge bwiwe, kubw'ivyo yize, ahubwo ni ikintu kiba kije rimwe na rimwe kivuye mu bugingo, kuko aho mu bugingo niho haba ukwizera. Ukwizera kuba mu bugingo kuza kuvuye mu bugingo nk'icyamwa kizanywe no guhitamwo k'umuntu, ugufata ingingo k'umuntu. Nuko rero murabona, wewe ukoresheje uguhitamo kwawe urizera Imana n'ijambo ryayo, nuko ukaronka imigisha y'Imana, kandi uraheza ugakundisha Imana ubugingo bwawe bwose, ukayikundisha umutima wawe wose. Kandi ivyo nivyo vyabaye kuri Rebeka na Isaka. Ubwo rukundo bakundanye bakibonana ubwa mbere rwari urukundo rukomotse kure mu bugingo, kandi iyo abantu babiri muri bo habaye uko guhura kuvuye ibwina mu bugingo bwabo, nuko bakaba baragenywe n'Imana yuko bazokunga ubumwe ngaha ku isi. Murabona, ubwa mbere haba uko kunga ubumwe mu bugingo, kandi ubwo ni urukundo ruba ruvuye ibwina mu mutima, mu bugingo bw'umuntu, umwe agakunda uwundi. Ivyo nivyo Rebeka yiyumvisemo, kandi ni navyo na Isaka yiyumvisemo, kandi ubwo ni nabwo rukundo nyene ishengero mugeni rya Yesu Kristo ryiyumvamwo kuri Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi ni nabwo rukundo nyene Kristo nawe nyene yiyumvamwo akadukunda twebwe muri kino gihe cy'iherezo. Mwibuke yuko turi mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, arico gihe cy'ikibanza cyahera cyane, n'igihe cy'ubugingo, igihe cy'umutima w'ishengero rya Yesu Kristo. Nico gituma muri iki gihe cy'iherezo Kristo
de su iglesia novia, ishengero ryiwe mugeni arigira umugore wiwe, viene a ser coheredera, kandi riraheza rigahinduka umuraganwa coheredar todas las cosas wo kuraganwa con Cristo. ibintu vyose na Él dice, Kristo. "El que venciere, We aravuga ati el que venciere unesha heredará azoragwa las vyose, cosas. Y yo seré su Dios, nanje nzoba imana y él yiwe, será nawe mi hijo." azoba umwana wanje. Ahora podemos ver que Nuko rero turashobora kubona yuko ishengero en la parte o etapa más rigeze mu gice importante canke mu ntambuko ngirakamaro cane. se encuentra en la etapa Ishengero riri del alma de mu la iglesia. ntambuko y'ubugingo Ya bw'ishengero. tuvimos el atrio, Kugeza ubu haramaze ¿verdad? kubaho ikibanza cyo hanze A Kristo. guhera kuri Adamu gushitsa kuri Kristo. tuvimos el lugar del Harabayeho ikibanza cy'ahera, Cristo hasta este aho ni tiempo. guhera kuri Kristo kugeza muri iki gihe. Kandi ubu naho Hemos comenzado en la edad twatanguye igihe cy'ikibanza cy'ahera cyane, y ahí es donde kandi la fe aho niho ukwizera kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa, niho kuva, niho gukomoka, kuko del alma ni de ukwizera la iglesia del cuerpo ko mu místico de bugingo, Cristo. kwizera kw'ishengero, Recibe la fe, la revelación, ubugingo bw'umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Iryo shengero rironka ukwizera, uguhishurirwa kurishoboza guhindurwa no kuzamurwa. Iryo shengero rironka de la segunda venida de Cristo, uguhishurwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza kwa marayika w'isezerano, del ángel de Jehová, ukuza kwa marayika w'uhoraho a la edad de la piedra aje mu angular, gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. y recibe así Kandi iryo shengero gutyo sus bendiciones rironka imigisha en yiwe este tiempo final. muri kino gihe cy'iherezo. Y la venida del ángel del pacto Kandi ukuza kwa marayika w'isezerano en su iglesia ariko arigaragariza mu ishengero es ryiwe, la venida del jinete ni ukuza kugendera ku ifarasi y'igitare yera yo mu byahishuriwe Yohana 19. es la venida Uko ni ukuza k'umumarayika yari atandukanye n'abandi, apareció ariwe en yabonetse esta nube muri iki gicu formada por ángeles, cyakozwe n'abamarayika los ntumwa, 7 mensajeros intumwa indwi, y otro ángel hamwe que era n'uyundi diferente mumarayika a los demás. yari atandukanye ¿Cuál n'abandi. es? El ángel del Uwo pacto, ni marayika el w'isezerano, ángel de Jehová. marayika w'uhoraho. Y su venida, Kandi ukuza kwiwe, su venida a la edad de la piedra ukuza angular, kwiwe aje mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, y revelándose ariko arihisha kandi ariko arihishura biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. es la visitación N'ukugendegwa, de Cristo, el ángel del pacto, a su ukugendegwa na Kristo marayika w'isezerano agendeye ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo, kugira ngo aduhe ukwizera, iglesia, de su venida, uguhishurirwa ko mu kuza kwiwe kugira ngo duhindurwe tunazamurwe tiempo final. muri iki gihe cya nyuma. Ahora su venida es en Nuko forma rero ukuza kwiwe sencilla, aje mu buryo buciye bugufi, kuko igihambaye igikomeye niwe, pero el ángel de ariko Jesucristo umumarayika we wa Yesu es el Kristo profeta mensajero ni umuvugishwa delante de la n'Imana, piedra angular, intumwa yo mu gihe cy'ibuye y rikomeza dispensación imfuruka, del reino, un ikaba ari redimido n'intumwa yo mu por kiringo la kinini sangre de cy'ubwami, Cristo, n'uwacunguwe n'amaraso ya e Yesu instrumento Kristo, de Cristo akaba ari para este n'igikoresho tiempo cya final. Kristo cyo muri kino gihe cy'iherezo, Del amor igikoresho cya Kristo divino. cyo mu gihe cy'urukundo rwa En Kimana. donde él estaría expresándonos Aho niho we yari kuzoba ariko aratugaragariza urukundo y rwiwe, preparándonos kandi akaba ariko aranadutegura para ser gutyo transformados y kugira ngo renovados duhindurwe tuzamurwe tiempo final. muri iki gihe cya nyuma.
Ahora hemos visto nuko rero que lo que estaría turabonye sucediendo en yuko este ivyari tiempo kuzoba sería biriko algo birabera muri iki gihe vyari kuzoba desde lo profundo ari ibintu bikomoka de nuestra alma, ibwina mu bugingo de bwacu nuestro ser, mu buzima bwacu tanto en nosotros como individuos, haba muri twebwe umwe nk'umuntu ku giti ciwe de creyentes, ndetse haba no muri twebwe nk'umubiri w'ibanga w'abizera una manifestación kandi uko de la iglesia de ni ukugaragara Jesucristo kw'ishengero rya Yesu Kristo en la edad de la piedra angular, rigaragariye mu gihe que es cy'ibuye el rikomeza alma imfuruka de la iglesia, aricyo de Jesucristo. ubugingo bw'ishengero rya en Yesu donde Kristo Cristo en el día postrero aho Kristo ku munsi w'iherezo estará manifestado nihazoba agaragariye primeramente ubwa mbere como las primicias agaragaye y luego nk'umushuzo en toda hanyuma su naho plenitud. agaragaye mu mwuzuro wiwe wose Es la única etapa ni intambuko que tiene imwe la promesa rudende de una ifise manifestación isezerano de ryo Cristo kubona ukugaragara delante kwa del Kristo pacto kugaragara kwa marayika en w'isezerano toda su plenitud, agaragaye mu mwuzuro wiwe wose la manifestación del nk'uko ángel del habaye pacto, ukugaragara kwa 2000 marayika años w'isezerano mu atrás, myaka ibihumbi en bibiri medio del iheze pueblo hebreo, agaragariye hagati mu en bwoko el bw'abaheburayo medio de mu gitwikirizo llamado cy'umubiri Jesús. witwa Yesu. Ahora, antes de tener esa nuko rero manifestación imbere plena, y'uko agaragaza imbere y'uko yerekana uku kugaragara kuzuye turabona yuko yamaze hafi nk'imyaka 30 kandi muri iyo myaka 30 ntiyariko arigisha ijambo ry'Imana ku mugaragaro akora n'ibitangaza y'ibyo we mu nyuma yahavuye akorera mu bukozi bwiwe. Ni ukuvuga yuko yamaze hafi imyaka 30 ariyo yabaye ibanga mu kuza kwa mbere kwa Kristo, ariko aho hari hamaze gushyitswa ukuza kwa mbere kwa Kristo kwashikirijwe muri Yesu w'i Nazareti. Ariko mu nyuma ubukozi bwiwe bwaragaragaje burerekana buremeza abantu yuko kuza kwa Mesiya kwari kwamaze gushikirizwa muri Yesu, kandi yarakoze igikorwa cyari cyamuzanye mu kuza kwe kwa mbere. Uko ni nako n'ukuza kwa marayika w'isezerano ko ku munsi w'iherezo lizoba ibanga, bizoba ibanga mu ntango, lizoba ibanga ikinyegezwa kinyegejwe amaso y'ibiremwa abantu. Ariko hanyuma mu ntambuko y'ubukozi bwiwe ariko araduha ijambo ryiwe, iryo banga rirahishurwa, kandi rero aho tuzoba turiko turamubona yihishije mu mubiri w'umuntu, yihishije mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kandi tuzoba turiko turamubona ariko aratugaragariza urukundo rwiwe, kandi ariko aranadutegura kugira ngo duhindurwe tuzamugwe. Tuzoba turiko turamubona imbona nkubone yihishije mu mumarayika ntumwa wiwe. Kandi gutyo isezerano ryavuzwe na Paulo mutagatifu lizohinduka ukuri ku ishengero rya Yesu Kristo ryo kuri uyu munsi w'iherezo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi tuzoba turiko turamukunda, turiko turakunda Kristo marayika w'isezerano, kandi tuzoba turiko turakira imigisha yiwe biciye mu kugaragara uko azokwerekana, biciye mu mumarayika ntumwa wiwe.
Él nos abrirá kandi gutyo we todas las escrituras azoduhishurira ivyanditswe byose correspondientes a este tiempo bihwanye n'iki y gihe, nos abrirá kandi el misterio azoduhishurira n'ibanga ryo kuza kwiwe, en carne aje humana, yihishije mu mubiri w'umuntu, su ángel aje yihishije mu mumarayika ntumwa wiwe, y así kandi gutyo nos bendecirá azoduha umugisha, en su visita azoduhezagira mu rugendo rwiwe, de Jesucristo el ángel del pacto ukugenderwa na Yesu Kristo marayika w'isezerano, aje ari muri mpemu yera, y revelado atugendeye aje yihishije kandi yihishuye biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. en este día postrero Kuri uyu munsi en w'iherezo, la edad de la mu piedra gihe angular cy'ibuye rikomeza y imfuruka, dispensación kikaba del reino. hakaba ari no mu kiringo kinini cy'ubwami. Ahora hemos visto Nuko rero turabonye que lo que sucedió turabonye yuko con el encuentro de ibyabaye Rebeca mu guhura e Isaac ibyabaye mu guhura kwa Rebeka na es Isaka lo que estaríamos ari byo experimentando natwe nosotros turabonye ko ari byo natwe twari kuzoba turi ko con nuestro turabamwo encuentro con mu guhura kwacu duhuye na Kristo marayika el w'isezerano, ángel de Jehová marayika w'uhoraho, en la edad de la piedra angular duhuriye mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, yihishije kandi en su ángel anihishuriye mu mumarayika ntumwa wiwe, hablándonos ariko todas aratuvugisha, estas cosas ariko atubwira que deben ibi bintu suceder byose en este bitegerezwa kubera muri kino gihe cya nyuma, y kandi para los que estarán con él en ku la bazoba edad de bari la kumwe piedra nawe angular, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, en este día postrero kuri uyu munsi wa nyuma será amor ruzoba a primera vista ari urukundo tumukunze tukimubona ijya en la mbere edad de la piedra mu angular, gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, viéndola a él y él a nosotros. turiko turamubona nawe nyine ariko aratubona imbona nkubone. Ahora hemos visto lo que es ver a Dios. Nuko rero turabonye icyo ari cyo ukubona Imana imbona Lo nkubone, vieron en el pasado, cara a cara, barayibonye mu gihe cyarenganye imbona nkubone iri mu mubiri wayo wa y luego Teofaniya, vieron cara a cara, kandi hanyuma velado byongeye cara a cara, barayibonye imbona en nkubone Jesús yihishije mu de mubiri Nazaret. w'umuntu muri Yesu w'i Luego lo hemos Nazareti, visto a través hanyuma de sus ángeles twayibonye mensajeros biciye mu bamarayika ntumwa bayo, manifestado igaragariye mu gice gihwanye na buri gihe, y en este día postrero kandi kuri uyu munsi w'iherezo naho mu gihe cy'ibuye rikomeza lo imfuruka, estaríamos viendo naho nyine twari kuzoba cara a turi ko cara, turayibona imbona a nkubone, través de su manifestación tuyibona biciye mu kugaragara kwayo, mensajero. igaragariye mu mumarayika ntumwa wayo. Eso es verlo cara a Uko cara ni ukuyibona imbona nkubone de la piedra mu gihe cy'ibuye rikomeza y imfuruka, cuando seamos transformados, kandi nitwamara guhindurwa entonces lo veremos cara a cara, aho tuzoyibona imbona nkubone iri mu mubiri wayo porque wahawe nosotros ubwiza, también tendremos kuko natwe un cuerpo ubwacu glorificado. tuzoronka umubiri uhawe ubwiza. Ha sido para mí un privilegio Kuri jewe ryari ihigwe grande estar con rikomeye ustedes, cyane dándoles kuba nari testimonio kumwe namwe ndiko ndabashingira intahe y'uru a rukundo primera vista bakundanye bakimenyana bakibonana ijya mbere, urukundo rwabaye hagati ya Rebeka na Isaka, la iglesia rukaba ari de n'urukundo Jesucristo rw'ishengero mugeni rya Yesu nuestro Kristo, amado Señor, ubwo rikunda Jesucristo. umukundo wacu mwami Yesu Kristo. que las bendiciones de Ese Jesucristo, imigisha ya Yesu Kristo, nuestro Isaac, Isaka wacu sean sobre cada uno de yoba ustedes, kuri umwe wese wo muri y sobre mí mwebwe, también, ikaba no kuri jewe y nanje, pronto todos seremos kandi ese transformados vuba twese y twohindurwa llevados a la casa de nuestro tukajanwa Padre mu nzu ya celestial data wacu en el cielo. mu ijuru, En el nombre eterno del mu Señor izina Jesucristo. rihoraho ry'umwami Amen. Yesu Kristo, amen kandi amen.
Ahora, ¿dónde está nuko rero la Rebeca? mbega ari hehe Rebeka yagizwe mushasha yagaragaye bundi bushasha wari kuzokunda Por Cristo en la edad de la Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka akimubona akimumenya ijya mbere. en la América Turi Latina ngaha muri y Caribe, Amerika Latine na Karayibe sintiendo ese amor turiko turiyumvamwo urwo rukundo tumukunze tukimubona ubwa en la mbere, edad de la urukundo piedra angular. dukunze Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza Y imfuruka, Cristo por nosotros, kandi Kristo nawe viendo ariko ariyumvamwo nk'urwo rukundo nyene. ambos Twese sintiendo uko turi babiri una misma turiko cosa. twiyumvamwo ikintu kimwe, urukundo Primera vista. dukundanye tukibonana tukimenyana ijya mbere. Luego sigue Ariko urwo rukundo manifestándose mu nyuma rubandanya a medida que sigue rwigaragaza uko babandanya bariko barabonana llegan kugeza al casamiento hageze aho bubaka urugo, de Isaac, kugeza hageze ubukwe bwa Isaka na que son Rebeka. figura de las bodas Ubwo de bukwe Cristo. ni ishusho n'urugero bushushanya ubukwe bwa Kristo n'ishengero ryiwe. ¿Y dónde está la Rebeca? Kandi ari actualizada? hehe Rebeka yagarukanywe yahinduwe mushasha wari kuzokubakana na Kristo Isaka yasezeranywe? Pues aquí estamos Turi ngaha, presentes en este tiempo turi final ngaha niho turi muri kino gihe cy'iherezo kugira ngo habe uko kunga de ubumwe, nosotros con Cristo ukunga ubumwe kwacu, twunga ubumwe na día Kristo postrero. kuri uyu munsi wa Que Dios los nyuma. bendiga Ese Imana yobaha umugisha y les guarde. kandi ikabarinda ikabazigama mwese, kandi ndabashimiye cyane kuba mwanteze amatwi mubikunze.